natoje mu marshive hose n'igitega wowe bavuga ati recteur Ecoso niko rubanza rwari rumeze bamaze kuvuga ko ari recteur Ecoso abandi byaba bikenewe bavuga ati uyu ari kumwe n'abantu 5,000 abo rero murinde kubacira imanza genda mu bice tuzobacira imanza barapfuye baca bashiraho sentare rero za gisirikare zo gucira imanza bapfuye apana bakiriho bapfuye naka tumucira uko gupfa kandi tumenyanye ibintu vyiwe vyose naka uko gupfa nabo biri kumwe kandi l'exécution immédiate hakunguruza none ndabaza leta yishe abantu nta mucamanza n'umwe avuze ati uyu muntu yarakoze cyane yakoze ntiwisigura kandi by'ukuri tuzaba bivugisha ukuri presque la totalité ubwoko bw'abahutu umuhutu gusa umututsi umufate niyanyegetse umuhutu uwacawa nk'umuhutu umututsi umufate nimba afise umugore mwiza muce mumutwara umututsi umufate umututsi nimba asa n'umuhutu mubanze murabe mu ntege ko ari mubibuhenze hariho abantu ari kumenya ubwoko hanyuma rero amarere yarabamo y'abamwitiranije mugabo objectif y'abahutu cyenda babazaniye abaze fata nka jewe n'abari gushinga urubanza imyaka myinshi ibi byose turabirabye ucuga uti none icyo cyaha cyitwa gute ucuraba definition ya nasozi ni ukuvuga iki icyaha cyate mfite ubwoba ko buhera urabona rya kete cyane banditse bati tubagabanya abahutu byose urabibona hakoze leta n'uburyo bwose bwa leta none umuntu acisheho nyabwoko n'umuntu atize duwa cyane cyebintu nabonye ngaha franchement si n'ibyo abazungu bavuga ntibyagenze uko mu bazungu yari rwari Allemagne contre l'URSS contre yari guerre mondiale aha nta ngwano yabaye kandi byabaze umwanya muremure n'amezi 3 baramashije abantu baciye bagaruka bahara basigaye mugabo kubera amakuru yaramaze gusanga yavuze induru n'icongera cyahindura strategy ibimwe yavuga ati erega inkwi umuganda w'inkwi kumariya rimwe kuramo kameka acaye bani ikintu ngo undi atagikora mu mufate bagacaza ntibakazikora umuronzi mu mufate ubu n'umuronzi nubwo yarahindura systeme abapfuye ico gihe baruta abapfuye muri iyo periode tubaza mugabo padrone Manière byabaze umwaka byashize 74 wari muri ubwo bwicanyi bwashitse 76 bwagiye no kugabanuka hatwaye Colonel Bagaza nawe nyine yari mpamvu yakoze doge imwe yacira imanza bapfuye urumva nawe nyine ntiyari kwerekana ibintu by'iyobi nawe nyine ibintu bimwe nk'uko urabona ukuntu histoire iri mu rugo rwe yabaye menshi turasaza gutereka b'abahistorike muzobona ibitabo banditse mugabo kubwira ubona yanditse ku kintu cya 72 umuzungu ntibacanditse ujya bita Jean Pierre Chrétien niwe yerekanye rero ibyagiye yaragerageje rero
subiyemo yabigize sans équivoque. Il n'y avait pas de guerre civile. L'auteur c'était l'État. Kabiri byarateguwe bitegurwa mu kimbi binoga bazokwa bitegurwa mu gutegura abasoda n'abanyagihugu ko umuntu ari agakoko bimwe bita animalisation kugira genocide ubanza kugira ideology n'ibyo muze itirere avuga ati bagasa abantu bakorera amasabuni aho naho bigisha barega abantu nibamurere bamurere n'utuntu tw'udukoko naho gafite ntakora uzoja mu ijuru kubona ibishoboka. Abakozi b'Imana b'ico gihe nibo bazana abandi padiri niwe yazanye uri mupadiri ati nuwe ni murere ari umupadiri baba abasoda ahigitega nibo bazana abandi batagura kwasika bari kumbe bararana aha igitego babwira ati genda muri siporo bakaja muri siporo bagacasanga inkoho zabo ntazo bagifise none bari kurwana gute bafata batamukinogo bafata batamukinogo rero ibyabaye turukonkurira gatonya ntihagire uwiyumvira n'ukuri ko arahora ibivuga vyoba ibintu vyagizwe n'ubwoko oya vyagizwe n'iyo ntwaro y'ico gihe muga ikoresha ibintu by'ubwoko. Ico ni ikintu abaje bateze kwiga. Ica kabiri si ukubera ubimenye kuca bangana n'ubu udasangiye ubwoko ahubwo bimenye niho mushobora kubiganira uti bashutiye ntwaro y'ico gihe bari ibikoko. Iyo no nireso kuri bose nireso no kubatwara babona bati ugize ikintu kibi ngo waratwaye abantu ntibagiheba mu maciga ati barabizura kuko nk'ubu uriko urabivuga ababigize ntibigeze biyumvira ko bizomenyekana jamais. Nicyo gutuma severe bayifata nk'ikintu umenga nk'igisinzi imwe kiriko kiza ngo kuzura kabuze benda kubaza utwaye inzu y'umuntu utwaye inka z'umuntu utwaye amahera y'umuntu leta itwaye amahera yo mu mabanki yabo bose none ako nakabuze none abanyeneho ntibari ibyo bedruwa ntizibora. Nicyo tubona iyo turiko turavuga bavyita justice traditionnelle mugabo iyi vérité. Le droit à la vérité c'est une forme de justice. Nicyo turiko turavuga kuko unyegeza umuntu kuri tu n'auras pas justice y'uri kora tu n'auras pas justice. Unyegeje abajene kuri hazoza ubundi abigisha no contraire de la vérité basubirane muga bakumenye jewe naragiye muri mu Faransa ngo mbona ahantu handitse place d'Italie place d'Allemagne place mu Faransa cyangwa zo ni kwereke atafete ati hajya naho bamariye abantu babahambayo kubera batagishobora kuvura izo ibende bashize agasembora umudaga akavuga ati ndaje ndunamye aha niho bahantu batatu bashize agasembora. Rero si twebwe no courage yo kumenya la vérité si twebwe muga muce mwiyumve none uwabigize yokwemera ko bimenyekana acavuga ati baca biyobora ariko gituma bongeyeko si ibyo kwiyobora ni ibyo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Après la vérité, ce n'est pas la vengeance. Après la vérité, ce n'est même pas la justice classique. Les formes rero turiko turagerageza twinjire muri réconciliation et après la vérité.
ntishobora kwinjira muri reconciliation. Marashobora guterurana bya bindi ngo uburyo bwarambye, abahutu n'abatutsi bagaterura bakagabura ibiti bagatwara, mugabo amahoro ntashobora kugaruka utamenye ibyabaye. Nawe gufatana uba mufatanye uti mugabasha, ariko ikintu nibutse icyo gutuma Severe ujya komiseri Eliya umuganga umupsikologo niwe tugishika muri Severe niwe yambwiye ati abantu bazorira mugabo abantu bariko hajewe sinagomba kugarira nk'umukomiseri imbere yanjye. Ndavuga nti nashaka ubwoba nkawe ntamubuza no kurira, mugabo ujya niwe yabwiye komiseri Eliya ati mureke umuntu arire ntapfa, mureka abantu bararira gushikaho wumva yuko umubonye aje kubona ko abasubiye ku muntu atondamanye ukuri. Urambwire ngire mvuge nk'umujuriste, ngire mvuge nk'umuavoka, nk'umunyamategeko. Leta iriho ifise igisata n'igipolisi, ifise uburyo bwa leta, bwa buryo bwose ifise ibukoresheje mu guhana abanyagihugu bayo, kandi bishyizemo ingufu nyinshi.